abasaba kunzi iyo ni nka game uri kurakina uri mu rukundo gukuri. So genda umuganga w'urukundo nko nabikubwiye amplisi iyo nkunze nkunda umwe gusa kandi nawe arabizi neza ko genda umuntu ndikundana n'umuntu kwanza utegereza kugira intumbero umva ari ukuntu nyine mushobora gukundana n'umuntu nubwo umubaza ati wowe ushaka mu myaka 2 tuzobe twamaze gushika heya akakubwira ati je ntacyo mbona urumva nujya muntu mukundana atantumbero n'imihari umva rero so urukundo nk'ubwo uraba serious ibintu nk'ivyo bireka. Hello guys, mwaramutse kandi ku yindi curo canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye. Tugarutse ku yindi curo ku wundi mwanya turi kumwe na Mr Giba, umwe mu baririmbyi yakora bikora neza cyane ntiturandira nkuko twama tubikora. Reka tumuhe ikaze. Sali bro. Sali meze neza. Meze bien ndashimira. Long time brother. Long time gusa agenda hari wari wipoteje wewe. Ahubwo nawe agenda hari kabisa ndashimira Imana. Uraberewe bro. Asante sana mzee. Je mbanje gushima kwanza uno mwanya kuba twicaranye ngaha tugomba gukorana nawe. Nanje nivyo gushima kandi dushimire n'Imana kubona tukira bazima cyiza. Nanje ndabishimye cyane gose. Ku ruhande rwanje niteka unteye kuba dushoboye kwicarana tugakorana ikiganiro kadushira Imana imbere idutanguze neza ndetse tuze kurangiza neza kandi twizere ko tuza gukora ikiganiro cyiza brother. Kabisa turovize. Turi kumwe na Mr Giba. Dr. Sando Kima. Reka tuce tugenda n'amazina yose yiswe n'abavyeyi. Amimu Bourguiba. Amimu Bourguiba. Uri mu misirima? Ego kubera uri umushehe. Ni ustazi. Yes. Kubera iki Mr Giba? Mr Giba ni izina giwanje, Giba ni izina giwanje gusa ako ka Mr nyine nakuze ndagakunda, nakuze nkunda wa Mr Bean, Mr Flavor urumva. Cyambona yuko no gashirako, amplisi umuhungu urumva biratahurisa. Yeah. Kubera iki Dr Sando Kima? Le docteur Diker, umuganga w'urukundo. Ntigeragira amadokima mu bisanzwe nta shuri wo kuyiga ko urukundo cyangwa na diploma. Jewe urumva ndavura. Kimvuga ati ndi mu docteur akagira amadokima. Aho nyene turagaruka naka kabazo. Yatanguye umuziki gari. Anatanguye umuziki muri 2017. 2017 niho natanguye umuziki ariko iyo 2017 nyene naciye mpagarika cyansubira muri game kandi 2019. Yeah. 2017 warahagarikije. Waratanguye 2017 mu nyuma yaho urahagarika. Indoto wari ufise muri 2017 ni yahe? Indoto nari mfise muri 2017 ni kuja muri game kwanza na ofete na experience nimwe nari mfise mu muziki ni kujya kuno unaguma nkunda umuziki sana ngavuga ati reka kwanza ninjire muri game ndabo kuno byogenda urumva je novuga ko natanguye umuziki atani intumbero mfise kuko sinari bwamenye icyari cy'umuziki kwari kubikunda sana. Yes. Target sinari bwazironke urumva naciye mpagarika kuya nari nkiri umunyeshuri byahaciye hazi ibintu nyine byo kunyangira muhira nibavyemeye ko no vanga ibintu bibiri cyanda hagarika umuziki. Uragarutse muri 2019 gushika no mwaka uri muri game kandi uri kuragerageza gukora neza cyane brother tugukengurukire tunagukeze. Iyi nindi ndoto nshasha waje ufise itandukanye niyo muri 2017 ni ya icyambere na mbere kwanza kuko 2017 naje ari ukwiryohera urumva 2019 nakienza nshaka guprova abantu ko mfise talent abantu batahure ko mfise ingabirano urumva hama ibyo maze kubishikako nakinshaka ko umuziki wanje uba international sohoke n'abantu bo hanze bamenye ko mu Burundi hariho talent hari umuntu yitwa Mr Giba. Mr Giba yavutse ryari neza na neza? Navutse 1996. Yavukiye hehe? Mu Kabezi. Niho nsanzwe mvuka he. Uvuze mu Kabezi kumbura umuntu atahumva yo camenya ko ni commune nde intara commune Kabezi ntara ni Bujumbura Meri umva ni uri ko ni inzira zo kugenda mu Gitaza uvuye Kanyosha uciye za Kanyosha ruziba okay. Sindahashika ariko ndumva ko ari yo nzira kuko ndakunze kuvyumva cyane. Mr Giba umuziki waramaze kuwujamwo intumbero mu myaka 5 y'imbere ubona ko ushaka kuzobushitse ko ni waba wayishitse ko uzobuhagaze nkuko we bavyifuza. Icyambere na mbere intumbero nuko umuziki wanje mu myaka kwanza 5 ni myinshi sana tuvuge nk'ibiri wombeshaho ukaba nk'akazi hajye uvuga ati ubuzima bw'iwanje nimba mbayeho nimba nambara nimba mfungura byose biva mu muziki kuko uri kuraraba ndakoresha ingufu nyinshi ndashira energy nyinshi cyane gose umuziki w'iwanje urumva intumbero ya mbere kwanza niyo mbera akazi. Yego.
twavuze imyaka itanu ko uvuze mu myaka 2 ni example natanze kuko nguma nkora cyane kugira en fait success ni we ntushobora gupanga ati ngo nzoba high cyangwa nzoba hejuru mu myaka 5 cyangwa nguma ukora uva Imana nayo ikacikora ibya ngendo randuga barumvise icyo utanze ku mu myaka 2 ndoto ufite ni kubona umuziki wo kubeshejeho urakurikirana cyane entertainment yo mu Burundi sana gose umva niho uri muri entertainment ureke kuyikurikirana kuko hariho bimwe je nkora nibindi nigira ku bandi kuko abantu dukora umuziki ugutandukanye nimba je nkora ibi kuri wewe nkaca niga ati andi ameze gute so je ndashobora kuba ndo mu barubaru ariko nkabona wewe ukuntu witwaye nkaca mvuga tereka mere nka kujya nikini ariko arambera karorero keza kuri je reka tuzana akakantu bivanye nuko ukurikirana entertainment yo mu Burundi canke se umuziki ndundi muri rusangi turakubaza kano kabazo tubarira amazina yose yo mutambukanye wa Big Fizzo Kimana umengo Kimana Stain Edit Kimana Stain Edit Akesdon aheruka gusohora songe yiwe nshaje yitwa gute songe yiwe nshaje Kibamba urubura umengo yes urubura irafise video cyangwa nta video afise je nabonye audio wabonye audio waragerageje kuyumviriza barakubajije nka Mr Giba umuntu aragufatiye ahora ati mbarira message canke amajambo 3 humvise muri urubura kugira mbashe kumenya ko wayumvirije nibi nayahe wombwira boje sinovuga ko numvise amazina ariko numvise abantu barongowe ibintu nk'ibyo so arayumvise ariko nta bintu byinshi novuga ko natahuye sana hawapendi kutuona mimi na wewe yote sababu tunapendezana wao wasubiriwe uolewe ndo watajua tunaendana yo I know you love me and I love you tunapendana sana I know you love me and I love you turikundanye eti mimi na wewe tunapendana mama you and I tunapendana sana Mr Giba arubatse afise abana ofise umukunzi umwe babiri batatu numwe gusa ntibirashika uhemuke guhemuka gute uhemukira uwo mukundana wewe nturahemukirwa sana ndamaze guhemukirwa yego ikintu wahigiye mu guhemukirwa ubona ko ukigisha nabandi nica ikintu ca mbere nuko so gukundana n'umuntu kwanza utegereza kugira intumbero umva ari ukuntu nyine mshobora gukundana n'umuntu nubwo mubaza ati wowe ushaka mu myaka 2 tuzobe twamaze gushika heya akakubwira ati je ntaco mbona urumva nujya muntu mukundana ata ntumbero n'imihari umva rero so urukundo nk'ubwo onubu uraba serious ibintu nk'ivyo wobireka urumva umunsi wavuze ati je namaze gufata decision kuba serious mu rukundo nkaca nkundana rero Mr Giba mbaza ikibazo kimwe ariko uzinyishu yacu jewe mbaza jewe ikibazo kimwe ariko wowe uzinyishu yacu ca ndakubwira ukinyishurira Mr Giba n'umwami w'iki kiyishura wewe nyene nakubwiye ko cyara kugira ukishura nanjye ntoye ko ari wowe ucishura kuko urazi inyishu yacu n'umwami wa reggae Mr Giba baza ibibazo bitatu abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi kumbure bazovyishura gute muri commentaire mushaka Mr Giba mere gute ni biki mubona bitameze neza kuri jewe kimwe ni ico ni kimwe icya kabiri mushaka byari nzotangure amakolabo yo hanze ni byari mubona ko Mr Giba abadekonera kukumbure ku muziki wanje cyanyuma donc birakwiye bitatu icambere yabajije ati mushaka avuga ati nigari mushaka ko yotangura kurekura indirimbo amakolabo yo n'abaririmbyi bo hanze cya gatatu yavuze ati ni giki mubona ko nokora mu muziki wanje ko mudakunda nkora kitabashimiye ni giki akora mwe mutakunda mubona ko agihinduye byo baryohera muri commentaire guys shika hariya andika ico ubona kuvyo yababajije mwebwe abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange
Mr Giba reka tugende mu tuntu n'utundi ndabaza utubazo tutari kurishura ego canke oya Mr Giba numwe mu baririmbyi ijana ba nyuma mu gihugu cy'u Burundi oya ego canke oya Mr Giba hari umuririmbyi afise beef nawe ntuzeya ego canke oya jewe mfitanye beef oya Mr Giba bimaraze gushika kambara ntabegwe nubwo ari umuririmbyi ego wamenye gute kutabereho umunsi ega kandi ico kibazo ni cyiza sana kuko hari ikintu kimwe abantu bahora biyumvira urumva iyo bagufashe nk'umu babonye kuri umuririmbyi bakaca bibaza ibyo ukora byose ni sawa no umuririmbyi n'umuntu kandi umuntu aragira ikosa umuntu aradekona urumva umuririmbyi nibisigura ko ibintu uzokora byose bizoguma ari byiza oya kudekona uradekona kuko turi biremwe mu uyu mwanya tuvuze dusezere n'agakapera k'indirimbo ukunda kurusha izindi wocu kugira agakapera kahe You special to me, my only one mama. Undutira bose, yeah, baby girl, let me say. You special to me, my only one mama. Undutira bose, yeah, you make me sing like. Fasha kwanza tugende. My dodo, my dodo. Urumva my dodo ndayikunda sana. Sinibeshere. Havuye tunapendana ni imwe mu masong. Ntiyankoze kigihisohotse ariko yarankoze ko mu nyuma. Urumva rero nayiririmbiye narakuvuye. Nico gituma nakubwira ati genda umuganga Dr Kigeri le blessure du cœur. Mr Giba mukurangiza reka tuvuge kano kantu umuririmbyi mwubona ko yakwenspiye gushika aho ugeze ubona ko none umunsi kimwiyumvira ninde Araflo ukunda bibiri kunda kuri we n'ivya icyambere na mbere kwanza aririmba neza icya kabiri yitwara neza n'umuntu yani ananyokaga sana arafise indero ariwa baraguhaye gift uyitange ku muririmbyi yitwara neza mu gihugu cy'u Burundi woyimuha niwe wa mbere uwa kabiri yo mukurikira ninde DJ Pro nawe DJ Pro niga nawe umushima mwiki DJ Pro ndakunda hip hop yiwe gusa nuko binanira kurapa ariko ndakunda n'ukuntu nyene arifata nk'umustar ni pro kabisa uravye ukuntu yambara ni mtu no mu mutwe n'umuzungu yego ico bona nibagiye je kukubaza kimbariza abafana bawe ico mbona nibagiye kukubaza kimbarize bajya kugira undi munsi nzoce ndakibaza igikorwa gishasha ryari wagivyo kandi iyo yari point very soon ndaje na collab antuka tuba dukeneye kumenya ko mbega twicaranye hari ikintu muba munyoteye ko tuvuga natwe so igikorwa gishasha rya twama twabibajije mu interview ndakunda yuko ndakibaza umuntu yipfuza kukivuga cyangwa gifitiye inyishu nkaho urabona ko bica bigyo bitege gyara abakunzi bawe igikorwa gishasha very soon collab ndi kumwe n'umustar urumva twarahejeje no kurecordinga gusa hasigaye uzomubona uzomwumva ko isozanana na video urumva na ma secret yakazayo ariko ibikorwa turiko tubizanira mwebwe nyene muzobibona yaragira yuko tubishira en public tuvyitege mu myaka ingahe cyangwa mu mezi angahe nko mu kwezi kumuko inyumva après bonane ukwezi niko orenga nari gutanga nk'indwi zibiri ariko kuko hakenewe yuko dushootinga na video kandi ibintu bya video raziko bitwara umwanya so mu kwezi gift yanyu izoba yamaze kuba tayari yes nsenzerera abakunzi bacu muri rusangi ndabakunda cyane gose mubandanye mubwira subscribe kuri TV yacu. Yes, merci beaucoup twakumwe na Mr Giba Dr Sandokima uhamaga yuko nta na hamwe zoba wihenze kuri micro nkuko mubizi ni wa mwana wanyu wa mwana basha gushishikara kubumviriza ivyo mukeneye akaba ari byo aja kukivugira abakorere ni MC and kuri micro nyuma kamera mukumwe na dosi ku ruhande twa dufise mutumira dasanzwe ni gyambira cye kuri TV yacu ariko turabemerera neza ko azokwama haca kuko n'umwana w'igihugu cy'u Burundi ni Mr Giba. Merci beaucoup, gira subscribe, like, share, na comment kuri Ndaho TV. Merci beaucoup, bye bye, merci bro. Ciao ciao.